aha aho ni sawa. Nuko rero nivyiteka kugira ngo tubane uyu munsi twagiriwe ubuntu tumaze iminsi twiga ku muherezi sinzi ko muri mwebwe canke mumaze kuyumva yuko ari mwebwe muvugwa ba wundi ni umugani baca canke no kumujajuro ngo uwo babwiye yari yagiye kwiba ariko baramubwira bati erega uriko uratwiba urabona ingene uriko uratwiba nawe aca bishira ku bandi ngo erega urumva birenge niwe bo barigwa ariko ahaye nta birenga ari muri twese ni twebwe tubwirwa ego kugira ngo mwumve Imana yaraduteye iteka Imana ari gushobora kudushiramwo novuga nti ubutumwa ku nguvu bukatwinjiramwo ariko yashimye kudusangiza ico gikorwa c'iteka kugira ngo dushobore kugikora nkaba mpaye rero karibu bene data ndabona ko mwamaze kubyitegurira kugira ngo akaririmbo tukumviye korale y'Impunzi ego murakoze Yesu abahezagire. Tugiye iwacu mw'ijuru nimuze nimuze utazira umurokozi nimuze nimuze umva bashitseyo ni benshi pe mu bwami bw'Imana baranezerwa abandi benshi bajayo nimuze nimuze tuzonobanga mu muco nimuze nimuze dusize umwiza w'ibyaha nimuze nimuze hari igitsibo tuzokwambara tuzonezeranwa n'abakijijwe dusangiye ubwiza nabo nimuze nimuze niwemera ngo tujane ihane ihane izere Yesu agukize ihane ihane akura umutwaro wikoreye uremereye kakurume wimane nawe mw'ijuru ihane ihane niwemera ngo tujane ihane ihane izere Yesu agukize ihane ihane akura umutwaro wikoreye uremerewe reka kuruhuke wimane nawe mw'ijuru ihane ihane akura umutwaro wikoreye uremerewe reka kuruhuke wimane nawe mw'ijuru ihane ihane. Murakoze. Simumani wo mw'ijuru ngibyo guhimbaza narimbo twarambohora naringwa yarankiza
tumushime tumushime iwe mwamahoraho tumushime tumushime iwe mwamahoraho basogokuruza bera bari mu mubabaro abagirira imbabazi tumuhimbarize nanone tumizigire kuko ariko yahoze nanone tumizigire kuko ariko yahoze ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu atubungabunga neza kandi akatuzigama duhimbaza ubuntu bwiwe buzohoraho bwose duhimbaza ubuntu bwiwe buzohoraho bwose abamarayika beza mushimuhoraho namwebera bo mw'ijuru avuye munsi yose mwese mushimane natwe Imana igira ubuntu 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 mwese mushimane natwe Imana igira ubuntu. Amen, amen. Turanezerewe cyane gushima umwami wo mu ijuru ntanga ivyo guhimbaza nari imboshwe arambohora nari ndwaye arankiza tumushime niwe mwami w'amahoro basokuruza kera bari mu mubabaro abagirira imbabazi tumuhimbarize ivyo nanone tumwizigire kuko ari uko yahoze ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu atubungabunga neza kandi akatuzigama duhimbaza ubuntu bwiwe buzohoraho bwose abamarayika beza ni mushime uhoraho namwe bera bo mw'ijuru mwavuye mw'isi yose mwese mushimane natwe Imana sinzi ko Alfred wowe ufise akaririmbo nawe ukaducishirizamwo imbere bariya bo muri menshi bakabanza bakamira amate. Yego. Mvuka uhoraho yifuza akira abana aragaye abana ndabarera mbere ndabakuza ariko bobo bamaze gukura baca barampinduka bantera ibitugu mu by'insingo zo kuzaho ewe Isirayeli hanga ryanjye niki gitumye umparuruka nawe Yakobo utakiza ehure urukundo rw'umuco reba nkuye ku mutima wawe wibagiye ibyo nagukoreye wibagiye aho nagukuye mu bisenga by'amaraso aho wari aho nyoko yari yagutaye
ubitse mbagara mugomba gupfa ndakuhagira tawe kubabaye none itumye mpinduka ewe Isirayeli hanga ryanje niki gitumye umparuruka nawe Yakobo utakisaba ehure urukundo rwo mu buto mbere wankuye ku mutima wawe wibagiye ibyo nagukoreye mwamara kurya mu gahimba mu kubaka amazu mukayabamwo muze mwibagire umuremyi ariko muze mwibuka uhoraho we yabibahaye mu ishimwe kugira ngo mu ruhande rwanyu ewe Isirayeli hanga ryanje niki gitumye umparuruka nawe Yakobo utakisaba ehure urukundo rwo mu buto mbere wankuye ku mutima wawe wibagiye ibyo nagukoreye ewe Isirayeli hanga ryanje niki gitumye umparuruka nawe Yakobo utakisaba ehure urukundo rwo mu buto mbere wankuye ku mutima wawe wibagiye ibyo nagukoreye mvuze patience mvuga yuko karibu imyaka ni myinshi turiko turagendana muri iyi nzira y'umusaraba ava muri iki gihugu aja mu kindi tumaze kugira novuga contact ari mu bihugu bitatu muri gihugu yahoramwo yigamwo kera mu Burundi hoho naragiriwe ibakwe ryo kumubona hanyuma rero n'ubu yasubiye kugenda ahandi gukarisha ubwenge nuko Yesu abahezagire turafise n'uwundi ari mu gisagara cyo muri kimwe cyo mu Bubiligi nawe karibu ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Eko ndanezerewe no kubana namwe. Narose ubutumire kenshi ariko ntibyakunda ko ndi umwanya wo kuhaba ariko n'umunsi nagira ubuntu bwo kuba hano hantu ubwo nza kwamara umwanya munini ko nasanze nahenze amasaha ariko kandi umutima numvise no haba no bana namwe Yesu nabahezagire amazina nigira neza patience ubu nkaba ndi mu gihugu cyo muri Kenya Yesu nabahezagire Alfred wotwibwira nawe ukaturamutsa ego nitwa Nkuzimana Alfred nanje ndi umurundi nkaba mba zose ndi umwe mu bagira ubuvuzi kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza abandi mu ariko baraharanira kuzoshika mu ijuru Yesu abahezagire okay urakoze Yesu aguhezagire hari yundi sinzi ko atwumva Ivete mu Bubiligi turamutsa nawe Yesu nashimwe nitwa Ivete mba mu Bubiligi ndahamaze imyaka myinshi ndaterana namwe kenshi ariko telefone yanje yabingora nta na rimwe ndababona ariko ntimumbona jewe sinzi ngira ni tekinoloji nkeya ariko nawe dusenga na ture dimanche iyo bitangoye Amen. Nuko rero Yesu aduhana umugisha
amen. Urakoze. Ego, hari uwundi ashitse ubunyene canke abandi Alexis na Chantal turabahaye ikaze kuri no rubuga. Mikro irugaye. Murakoze cyane, imbabazi nyinshi kandi twacerewe ntitwari turi hagufiya. Ego, ku batamuzi rero uyu Alexis ni wa wundi yama yadutumiye muri ya masengesho ya Europe, na niyo nzira yaciyemwo mu kugira ngo duhure ngaha. Yesu abahezagire. Bandanye utubwire amakuru n'amakuru ya Chantal canke nawe nyene yivugire. Hariho undi ariko aragerageza kwikonekta, ndabona ni Blaise. Muramaja hehe ga Blaise? Allo, Allo, karibu turaguhaye ikaze hano ku rubuga. murakoze cyane. Ndaho bita Steven muri Rotenburg. Hariya muri kumwe na Onezime. Oya, ahubwo ndi kumwe na Iva. Okay. Okay. Nawe nyene ko atahora siba ngaha. Ndabona hafi sinzi ahantu hari. Okay. Ramutsa rero abo turi kumwe hano bifuje ko tuburamukanya mbere bishobotse tukanabonana, yani aho tuzohura tumenyane. Yesu nashimwe bene data. Amen. Amen. Hariho undi yari yikonekise ni Isidore. Isidore nawe ngirana ubwa mbere aje hano. Ariko reka dusabe ya korale yacu y'Mönchengladbach itwakirira aba bashitsi b'iteka. Karibu rero nk'uko mwavyumvise, uyu aba b'Mönchengladbach bari mu ntara ya Nordrhein-Westfalen cyo kimwe nanje. Hanyuma Rotenburg ngira ngo ni muri Niedersachsen. Hanyuma Pastor Gervais ari Verden muri Niedersachsen. Patience ari muri Kenya. Hanyuma Nkunzimana ari muri Zost aha muri Niedersachsen. Hanyuma akaba na Yvette ari mu Bubiligi. Karibu Blaise, ndabona ko atari ubwa mbere washitse hano, narapfa pase niho wari uri. Yesu aguhezagire cyane. Reka dusabe ntuze rero atuvugira ko batwakirira abashitsi. Yamara hariho n'ubundi aje Jean-Luc Rukerintwari, turabumva. Emmanuel, Ububasha, Icyubahiro, Inganji, Mana nziza, Mukunzi mwiza, Eshadai, Jehova Jireh, Emmanuel, Ububasha, Icyubahiro, Inganji, Mana nziza, Mukunzi mwiza, Eshadai, Jehova Jireh, Zohora guhimbaza, Zohora gutazira, namamaze mwami urukundo rwawe, Zohora guhimbaza, Zohora gutazira,
namamaze mwami urukundo bwawe namamaze mwami urukundo bwawe Emmanuel Yehubasa Nyir'icyubahiro Nyir'ingagi Mana nziza mukunzi mwiza Eshadai Ibahezagire guhimbaza tora mutazira namamaze mwami urukundo rwawe guhimbaza tora mutazira namamaze mwami urukundo rwawe namamaze mwami urukundo rwawe murakoze cyane Yesu abahezagire ego umwanya uriko uratera imbere ariko ni vyiza navyo ko tubikora gutya eka turabe mwene data umwe sengere umukozi w'Imana agira ngo adushikirize ico Imana yamushize ku mutima ariko imbere yaho nashaka ndabasomera ijambo turimwo tumazemwo iminsi murazi ko ku munsi wa Mungu ariho ku munsi wa kane ariho bahimbaje umunsi Yesu yurira mw'ijuru n'amajambo aryoshe cane ariko n'amajambo kandi yo kwitwararika kubera yuko birakenewe ko tubimenya Yesu yaraduhaye isezerano ati ngiye kwa data ngiye kubategurira ikibanza kandi nzogaruka hanyuma ndabajane namwe iyo aho nzoba ndi ayo majambo rero Yesu yavuze kenshi ariko benshi ntibakunze kuyitaho bibaza ngo hari umuntu yahindukiye audio narayumvirije ndaruha ndeguka n'ugutwenga ati erega ijuru ntarindi ijuru nkeneye ijuru ndi muri ryo nzoribandanirizamu hari ijuru twiteze kuzoja mu bene data reka ndabasomere aya majambo makeyi yajanye no kuzuka no kuduzwa mw'ijuru kwa Yesu reka duhere ku gice ca mbere mu vyakozwe n'intumwa akarongo ka 6 reka ntaco vyodutwara dusomye aha hose tukagera ku gice c'icenda Yesu aduzwa mw'ijuru ca gitabo ca mbere nanditse Gateofilo we kivuga ivyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha vyose gushitsa ku munsi yadugijwe mw'ijuru ahejeje kugerera intumwa muri mpwemu yera zimwe yatoranije kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima atanga ibimenyetso byinshi ababonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera nuko bakoranye baramubaza bati mwami iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli arabishura ati si vyanyu kumenya iyi minsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene ariko muzohabwa ubushobozi yego muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona
ryo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mw'ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mw'ijuru. Yesu abahezagire. Murumva ni vyiza ko twicarana tugasangira ijambo ry'Imana. Intumwa zari kumwe na Yesu imyaka 3. Wize imyaka 3 uba wamenye, ariko baramubajije ati mbega naha ubu nyene nihugira ubigire ibintu bene ivyo. Ariko rero ngo tuzohabwa mpwemu yera kandi ngo azogaruka. Ico ni gikuru kuko tumubonye niko azogaruka. Rero turavyishimiye, turavyiteze kandi turavyizeye. Ego nuko rero naho hari vyinshi bituma abantu menga bavuga canke biyumvire bumva amajambo menshi akabatuma bijijanya imitima, ni ivy'ukuri Yesu azogaruka kandi azoza kujana abamwiteze. Abatamwiteze ntazoza kubajana, abatamwizeye ntazoza kubajana. Nuko Yesu rero abahezagire. Iryo ni jambo ritoye je nagomba kubashikiriza imbere yuko mpereza mwene data yama dushira mu murongo neza kugira tumenye ingene tuzovyifatamwo n'ingene tuzobijamwo.